Comment vous allez? Muraho, muguwe neza, murakomeye. So happy birthday to me. Today, Monday, is my birthday. And I'm thank numva amajambo ari makene. Numva amajambo ari makene kubera ko nta gihe kirekire giheze ntibaza ntiyumvira yuko uyu mwaka jewe nzowubona. I mean, uhera. Since my birthday last year, May last year, I went through bad things to bad things. Bad things to bad things. Yo. We go. We come again, my people. Kugira na TV, YouTube yanje nawe. Welcome to my YouTube channel. So hi my people. How are you guys doing? I hope you guys are doing okay. Happy birthday to me. Today is my birthday. No musini anniversary yanje. I hope you konza kuba mu yindi mood. Ariko today video is about me. It's about my life. It's about a testimony. Ibintu nabayemwo kuva we are be able to do this video because narenda vyumvira ijoro ryose muguko ndavyiyumvira. That's how I was crying every time I was thinking what am I going to say nza kuvuga iki. I was crying kubera apana mubabaro ariko kubera ko sinariko ndatahura ico ashobora kubwira Imana kuvyo yankoreye. Sinariko ndatahura ingene iyi video nza kuyikora, ariko numva umengo ngomba ngire video yo gushima Imana, numva umengo ngire video yo gushimira abantu batandukanye, numva umengo ngire video yo kubabwira inkuru y'ivyambaye kumwe kuva umwaka ugitangura gushika no tariki. Ibintu nari navuze ko atahandi nzobivugira, ibintu nari navuze yuko I must do it on my YouTube channel. Nkuko nabibabariye uyu mwaka I'm going to work with you guys. I'm going to be on my YouTube channel. Umwanya munini ushoboka narose contract ndakorana ya Gatech TV. So you have ahantu habiri ho kunsanga every single day unyifuza. Ya Gatech ni kuwa mbere kwa gatatu no kuwa gatanu, hama kuri Darna TV kuwa kabiri kuwa kane kuwa gatandatu. Urumva umunsi wose uzoshaka uzoshobora kuronka video yanje atandukanye. Mugo no musi special ndayigize Monday kubera it's my birthday. It's my birthday. It's my birthday. I'm gonna make you. So this video is about uyu mwaka. Uyu mwaka ugitangura nukuri kuri bonane nari umuntu aryohewe nk'abandi. Ni umwaka mushasha, Imana izokora ibintu bikomeye. Hama baca baduha ijambo kuri egize rivuga ngo kwambikwa inkomezi. Ndaribamwe ndavuga Mana nambuvuze ibintu kufise ikintu gira ukore. Umwaka ugitangura nari mfise ama projet menshi cyane nshaka gukora, nari mfise ivyumviro vyinshi, ndafata umwanya ndaplaninga. Ariko umwaka utaratangura fin December nafashe umwanya ndaplaninga ariko anniversaire y'umwana wanje mvuga ati umwaka uzanzokora ibi. Ariko December igiri here numva umengo I don't want to plan kubera umwaka weze naraplaninze ibintu byose naplaninze nta na kimwe cabaye nko nari ndavyiteze. So tuvuga ati reka uyu mwaka planning nzogenda na flow. Plan nari mfise nimwe niyo kwegera Imana birenze uko nari ndayegereye muri 2025. That was the only plan nari mfise. Ibindi byose ndavuga ni bishobora kubiplaninga ntibikenewe yuko ndabiplaninga. So I will go with the flow izoza muri 2026. Hama umwaka ugitangura nuko natanguye uyu mwaka mu munezero, natanguye uyu mwaka mbona ndi successful, numva ndi motive gukora kuri Darna TV, numva ndi motive gukora ibikorwa byinshi bitandukanye. Nari numva nafise motivation nyene nini, numva mfise a positive vision y'ubuzima. Hama umuntango y'umwaka ikintu cyambere cabaye nashoye kuronka occasion ndagenda kuvoyager. Ngiye kuvoyager puf ikibazo cyambere kiraje, baranyiba amafaranga ndagira Seigneur Jesus, ndagira stress nashobora gusigura. Ariko reka nshimira abantu batandukanye bagiye baramfasha, naho benshi bambuje kubavuga mu ma video, shaka kubavuga amazina, mugabo murabizi ko muri ku mutima wanje. Naratabaje abagenzi abari muri Kenya ngo mbashimire ubwoko butatu bw'abantu. Ndashimiye abantu bafashe ndi mu bihe bigoye kubera ko kubwanyu narabonye yuko Imana ibaho, kubwanyu narabonye yuko Imana ikora, kubwanyu narabonye yuko urukundo rukiri mu bantu. Ndashimiye abantu batafashije kuko kubwanyu mwaramenyeje yuko mutari inshuti zanje, ntakwiye no gukonta kuri mwebwe peu importe ibyo nshikira mu buzima yuko nabashize aside. Hama ndashimiye ku bantu banteye intege naho batamfashije materiel macanga iki, ariko bakambwira ati courage bizoshoboka, ari nabo bansengera. Ndabashimiye abantu batatu cyane. Imana ibahezagire mu buzima bwanje. No musingana bise ndabashimiye gose
gose kugira ashobora kubasigurira. I know abantu benshi babagenzi banje baranzi yuko my birthday is like kera naramunashushe basha anniversaire yanje hera di 1er mai au 31 urumva ukwezi kose dufeta mugubu ndashusha abantu ku masitata nafise n'imbere yanje barabizi mugabo biherera mu nzu amin nk'ubu iyi video ngindayiheza cenge nda dodo je vais aller dormir so rero ico gihe maze gushika ndibwa nararaye mw'ibarabara Kampala uvuga ngo gisubiramo kwa kwiyagara ko kwanje na uraguta ubwenge numva umengo what should I do niho nandika kuri Instagram ndavuga ati anyone ari Kampala asange inbox ndamubwire kuko numva umengo sinobishira vyose kuri Instagram numva umengo ntibikenewe ko ndavyandika ngo ndaraye mw'ibarabara canke iki naribwiye muri kamandara mw'ibarabara maze kuvyandika thank you to my friend yafashije aratelefona abantu bari Kampala aranyibutsa n'amazina ati abana buryo bari Kampala bo gufasha hama barashobora kumfasha thank you to my cousin yavuze ati ewe rabo totuntu urabingene uburabayeho thank you to my friend kandi ari Bujumbura yavuze ati reka ndabe dukenda kurunkira twa turakubeshejeho Imana ibampizagire cyane muri abantu bakamaro ico gihe Kampala naraye imbarabara ndabaho ubuzima ntashobora kubasigurira birangora ndababara umutima ndababara ivyiyumviro ndababara entreta inkuru y'umwana isubira inyuma nari nagize ikibazo mu byo sanzwe nkora byo gufasha abantu kugenda gukora hanze ndaba scammed urumva nari mfite n'ijya amafaranga maremare nashobora kwishura nategerezwa kwishura maremare cyane ayo mahera banyivye nari nzi ko ariyo nza gukuramo mere gushobora kwishura uwo muntu mugabo barayanyiba ndagerageza kwisigurira uwo muntu ariko ntiyabitahuye of course vyaheze mfunzwe kubera ikindi ko ndasota ama etape numva umengo iyo video nshakire nje kuryama ico gihe maze kuba ndi Kampala umva ayo mahera nzanye niyo nizeye gusubiza rya deni ntibinera ingorane ndavuga ati man okay basi bibirabaye gutya pete turafise yindi nzira kuko ndaguma mbona umengo nyene Imana izonyambika inkomezi ndashika Bujumbura maze gushika Bujumbura maze imisi mike ndi Bujumbura umuntu nari mfitiye ayo mafaranga yabo bantu batwaye amahera yabo we wabona ko ndigisuma abona ko namwivye abona yuko ndi umwescro ico yakoze yaramfungishije kandi nukuri sindamushavuriye kuko wewe namahera yiwe kandi sinariko ndayamuha so gufata decision nk'iyo kuri we n'ibintu bisanzwe yaramfungishije ndafungwa maze imisine numva shaka kubayagira Imana nahuye nayo mu gufungwa kanje numva shaka kubayagira kuri Aisha na nyumba kumi abagenzi narose mu gufungwa kanje numva shaka kubayagira lesson narose mu gufungwa kanje mapipa narabonye Imana mugasho ntari bwigere mbona narabonye Imana ica inzira atari inzira narabonye Imana oh Seigneur Jesus narabonye Imana n'abantu bake bari babizi ko nafunzwe muri uyu mwaka ari mu kwezi kwa 2 hari mu kwezi kwa kabiri niho nafunzwe n'abantu bake bari babizi narafunzwe imisi 4 ndarondera ndashimiye cyane abantu baje kundaba ndashimiye cyane abantu bamaye pore bamaze kumenya ko nafunzwe ndashimiye cyane abantu bambaye hafi abangemuriye abagize ico bafasha Imana ibahezagere ndashimiye cyane famille yanje yarambaye hafi cyane naho nyene urabona ko ibere hari gihe riyaga ndashimiye n'abatambaye hafi ndashimiye abanteranye muri ivyo bihe ndiko ndabatabaza kuko again mwaranyeretse ko nakwiye gukonta kuri mwebwe mwaranyeretse yuko nkwiye kumenya kwigwana ko defwa canke mwaranyeretse yuko mupfaniki mumaraniye iki asumba mupfaniki narabonye abagenzi bambere umuryango muri ivyo bihe rero mwarakoze cyane abantu mwese bambaye hafi narafunzwe basha narabonye Imana mu gufungwa kwanje narabonye Imana yatuma ngira louange ndi mugasho narabonye Imana yatuma turirimba narabonye Imana ituma mba mu bumwe narabonye Imana ituma ndonka abagenzi narabonye Imana yindi yakandi kajyo n'ukuri Imana irafasha ndavayo ngene navuyeyo narose ideni narose ideni ry'umugenzi yafashe ndaronka ideni naryo rirazanira kuri hamaze kuvayo ndiyumvira kugurisha telefone ariko ico nakoze narandikiye abantu bose babagenzi banje ndababwira ati hey nagize ikibazo iki ndakeneye ubufasha bwawe thank you so much ku bantu bafashije hari nabafashije nazi just because you are my fan on Instagram nkakwandikira iyo message ukayitahura mukamfasha ndacariko ndari hayo mafaranga kuko sindaheza kuyariha ndacariko ndari hayo mafaranga mugabo reka nshimire cyane abantu bambaye hafi ndavuye mu gasho ndavuze ati reka basisubire ku kazi nkore ngira umwete Imana ifashe Imana ijane nanje ukazi baranyirukanye
akazi baranyandika ikete ko akazi gaheze jewe natonze nyene nzi ko ndi umukozi wa hatari nyene nje ku kazi baranyandika ko akazi gaheze mfise ideni ntegerezwa kwishura mfise abana ntegerezwa kugaburira mfise umuryango ntegerezwa gufasha akazi kanje karaheze sinza kubabesha uwo munsi natashe numva mbabaye natashe numva ndi déçu natashe numva shavuye natashe numva mfise amasantima yose ndibuka umugenzi yaje kuntura ku kazi yarambonye ndiko ndarira ndiko ndihebura yarambonye shavuye yarambonye mbabaye yarambwira ati kuri kurihebura ndandikira n'abagenzi bamiye kamida babwira ati je n'en peux plus ça devient beaucoup ko nakunda kumwe muri difference y'amezi 3 no amaze gushikwa n'ibibazo byose nta kare mfungwe aho rero twakuyemo guhamwa no gucirirwa imanzi gituma nafunzwe twakuyemo kuvugwa nabi ko nafunzwe nk'umuescro twakuyemo ivyumviro bibi by'abantu bari proche yiwanje kandi twakuyemo manu Imana nziza ndashitse akazi karaheze ndishebuye ndi umuntu yihebuye ndi umuntu ababaye ndi umuntu yumva ubuzima bwanje umengo burahagaze ndi umuntu mbona umengo nta kundi kuntu ngiye kubikora ndi umuntu mbona umengo nta handi hantu ngiye guca ryo agakende nikaze kongera ndi umuntu mbona umengo nta handi hantu ngiye kubikora ndabona ko ivyanje biraheze ndabona ko nta kintu na kimwe nshoboye mu mezi 3 atangura umwaka mbaye muri ibi bintu so hope yanje muri kazoza iravuyemwo icizere canje kiravuyemwo narababaye sinza kwihagarara ko ngo naciye mpagarara nemye nukuri naracitse intege nduvume ngo no this is too much mana basi nambigisigaye ari kumpamagara ubu ndakwitaba vraiment mpamagara kubera ko ndarusha ela ndabona Imana yakandi karyo basha abantu benshi babagenzi banje bari kuri social media canke tubana mu buzima busanzwe warabizi yuko bama bambwiye ati none dada gute utiyumvira ko umu freelancer wikorere kugwa organize ama evenement you are perfect you know how to do things urazi ko organize ama evenement kandi akaba successful muri communication uri wa mbere you can work as a journalist and organize ama evenement ukabifatanya mugabo as a freelancer hama bikagufasha kugira ngo ushobore gukora ibindi bintu ushike ku bindi bintu and ivyo byose tubyibagire dusimire ku gikomeye ingene Imana yakandi karyo yakoze basha nagomba ndababwire yuko now I am talking on my birthday. I have 2 contracts as a freelancer. One ndiko organize evenement ikomeye cyane mboneye mwaka nyo kubatumira mu itariki 11 z'ukwezi kwindwi 2026 nindi evenement ikomeye cyane yatembera Burundi musanzwe muzi edition ije kandi muri sama ngacamba kandi ndi mu freelancer kuri Yagatek ivyo byose ndiko ndabikora as someone mu freelancer ndazi ko shoboye organize ama evenement so ndonse nakanya kubabwira yuko am here umurese bafise evenement organize mariage dote ibigenda bitandukanye muze mu mpakazi nk'umu freelancer ndaje kwidandaza abasha I am a good person on organizing things ndumu good person ukuri ivyo ndabizi abantu tumaze gukorana barabizi abo tutarakorana baramaze kumva intahe zanje jewe timojene juste nide naho go bari urubanza yabari concert yabari festival ndi top byose ndabikora so guys mbone yakajyo kwidandaza this year I'm a freelancer and nimuze and of course ndabifatanya n'akazi kanje humanitaire mboneyeho kandi kubivuga kuri Alternative kuko narabivuze kuri African TV narabivuze kuri Yagatek TV narabivuze kandi nzobibwa no kandi mateleviziyo atandukanye ndiko ndategura agapeo second edition agapeo yavuye agapeo rukwijahe agapeo n'iciyumviro nagize basha ndamaze kuba mu buzima ahantu ndondera ubufasha nkabubura ndamaze kuba mu buzima ahantu ushaka umuntu ashobora kumfasha ndi mu kibazo nkamubura rero nashatse gukoresha ijwi ryanje rishika kure kuri mwebwe abantu 1,800 mu ndaba kuri Alternative kuba n'ibihumbi n'ibihumbagiza abandi bakuri Yagatek TV kuba n'ibihumbi n'ibihumbagiza abandi bakuri Instagram ya Alternative kugira ngo ushobore gushikanira ijwi kure ndabasaba ubufasha kugira ngo dushobore gufasha abantu batandukanye edition ya mbere twayikoreye ku mutwenzi Gitega niyo nakora nukuri twarose ibintu vyinshi vraiment mwarahabaye nk'inshuti nuba come here begging you umuntu ubonye iyi video kuri anniversaire yanje wumva ushaka kumakado kuri anniversaire yari yose ndayakira ariko wish yanje kuri anniversaire nuko itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu mu mpera z'uyu mwaka mu minsi 200 iri imbere muzofasha nkashobora gufunguza abantu benshi harimo n'abana abantu benshi cyane kuri kwa Khaled ushobora gutanga ubufasha bwawe ku nimero ya limikashi yiwanje ushobora kumpamagara aho uri nkabutora ushobora no kumbwira ushobora kumfasha nkabutora impuzu ubuyi amasukari byose turabitora nukuri mu miyo kado ya anniversaire mu kumfasha kugira ngo dushobore gufunguza abantu kuri agapego second edition publicité twari tuyikishijemo twari tumiza amate tugeze akazi karagiye ndi decide
ndavuye ndicaye nihebuye Imana irafashe ndarosa amakontra yandi. Iyi video ndayigize kugira ndababwire yuko hariho ibintu nari nkeneye kumenya narakwiza imyaka 32 nkwije no munsi. Basha ntivyoroshe kuba ku myaka yanje ndi umudivorce umumerseri batere w'abana babiri. Hariho ivyo nize, hari ivyo nize ngira ndabasangize muri iyi video. Inyuma y'iyi nayo hari ivyo nize ngira ndabasangize muri iyi video. Ikintu ca mbere namenye, ntukiteho ico abantu bakuvugako. Yo mana, ntukiteho ico abantu bakuvugako. Ivyo bintu vyarishe ubuzima bwanje cane kuko nagerageza kuryohera abandi je ntaryohewe, nagerageza kwiyumvira ati nakaza kuvyiyumvira gute, nakaza kubivuga kwiki, jewe nanje ataco ndiko ndakora. Ica kabiri, urya wita umugenzi si imisi yose yamara umugenzi. Urya wita inshuti si imisi yose yamara inshuti. Ica gatatu, ukugira neza kwawe n'umutima wawe mwiza ntibigahagarikwe n'inabi abandi bagukorera, kuko inyuma y'ivyo hari impera uzohabwa n'Imana. Ica kane, umwasi wawe ashobora kukubera umukunzi mu gihe utari witeze, kandi umukunzi wawe ashobora kukubera umwasi mu gihe utari witeze. Ica gatanu, abo muzokorana bose si abagenzi bawe. Abo muzokorana bose si abagenzi bawe, n'abantu mukorana, genda ukora akazi kawe uheze utahe. Ica gatandatu, si igihe cose mu buzima Imana yishura mu nzira yacu twe dushakamo. Imana ifise inzira zayo zirenze izo twebwe tuba dushakamo. Icinduke, nta busirimu buhari gusumba gusenga Imana, kubera Imana irakwibira amabanga, iragucira inzira aho toyibonye, kandi Imana irakugira neza. Ica umunani, inshuti yawe y'ukuri itazokuvirira ni Kristo, nta wundi atari uyo. Abandi bose baraza bakagenda. Ica icenda, abantu bose kw'isi uvyo uzokora vyose uzorabe kutitakaza wewe. Nayo gutakaza abantu nibisanzwe, abantu baragenda, abantu baraza bakagenda mu buzima, mugabo we ni witakaza nta numwe azogutora, nta numwe. Ica nyuma, nta joro ridaca. Naho uno musi wowe uri mu bintu bingana gute, naho uno musi wowe ubabaye gute, naho uno musi wowe urushe gute, nta joro ridaca. Ivyo uriko uracamo bikubera inyigisho, hari igihe bizohera ukagira intahe nawe ukayidusangiza nka jewe maze tukaryoherwa. Thank you for watching this video. Vyari ivyo gusa narifise mvugo no musi anniversaire, abashaka kuma amakado mwabonye ingene mu bigenza, abashaka kungira joyeux anniversaire mu biputinge ngaho mu commentaire. Imana ibahezagire ibagire neza, ndabakunda cane. Ciao, bye bye. Bahari kuri Darna TV azobafasha gutera imbere ni menshi. Utagize subscribe, sabone, uzoba uri kurahomba ibintu vyinshi, ucandara ugakengera ugira uwa mbere kumenya ivyo turiko turava.